uvugishwa n'Imana rero Yeremiya aca yandika iryo kete yiyadresa ku masigarira yasigaye muri ba bantu bambukanywe i Babuloni, yandikira za mpfuvyi zasigaye muri ba bandi bicwa i Babuloni. Muca mwumva neza yuko hariho abana ba papa babo bishwe muri runo rupfu rwahitanye abantu benshi ico gihe, urababeshewe urabatabeshewe, urabavugishwa n'abatarabavugishwa. Abahitanywe n'uru rupfu rwose muca mwumva yuko hariho abana babaye impfuvyi, hariho abagore bapfakaye. Muri ano masigarira Yeremiya ariko yandika muri nokete harimwo impfuvyi zasigaye muri ano masigarira inyuma yuko hishwe base wabo, kumbure babeshewe canke batabeshewe, boba bari muri babavugishwa b'ibinyoma. Muca mwumva yuko hariho abadamu, hariho abakenyezi nabo nyene b'abapfakazi igihe bavukanwa bajanwe i Babuloni ari nyagano, bagiye bajanye n'abagabo babo. Ariko rino tsembatsemba buno bwicanyi bwabaye buraza buhitana abagabo babo. Bano bantu bariko biyumvira ngo mbega urwahitanye abacu, urupfu rwahitanye abacu, mbega twone ruturindiriye, mbega ubuhoho twomenya gute by'ukuri ko hatari iyindi migambi mibi, ko hatari ibindi byiyumviro bibi dufitiwe n'abasi bacu? Twomenya gute ko burya ryatsembatsemba ryarenganye ibyo twagirijwe ko tugomba kwiyonkora ku butegetsi bw'i Babuloni? Twomenya gute ko ibyo twagirijwe ubu iyo dosiye yaheze? Iki gihe nta WhatsApp yariho, iki gihe nta Facebook yariho, iki gihe nta novuga ngo ibi bya internet nta byari bihari, ico gihe nta amatelefone yari ahari, iterambere ntiryari bwagere kuri urwo rugero rigezeko. Ni ukuvuga uburyo bakoresha muri communication, uburyo bakoresha mu guhanahana amakuru, ngo habaho kwandika makete. Muri ayo makete rero Yeremiya nawe yandikira ikete ababisirayeli bari muri bino bihe bigoye, yandikira ikete ababisirayeli barushe baremerewe, yandikira ikete ababisirayeli bari mu gihe c'umubabaro, yandikira ikete ababisirayeli novuga ngo bari mu bihe by'ikiganaro, yandikira ikete ababisirayeli bari i Babuloni batari mu gihugu c'iwabo. Muri ibi bihe nyene rero byo kurira, muri bino bihe nyene by'umubabaro, muri bino bihe nyene badafise umuntu yobaremesha, muri bino bihe nyene abisirayeli bambukanywe ari nyagano, badafise kiremesha, badafise uwo baserukako, badafise uwo bashikako, muri kino gihe badafise umutabazi, muri kino gihe nyene badafise umuntu yobakura muri ibi bihe bigoye, muri kino gihe nyene wumva bari bafise abavugishwa b'ibinyoma babahanurira ibitari byo, bakababwira ngo Imana ivuze ngo ariko mugabo itavuze, bakababwira ibyo bigeneye, mbere ngo n'ababarotera ngo bakabarotera inzozi zitari zo. Muri bino bihe nyene bari bamaze igihe bumva ubuhanuzi butari bwo. Muri kino gihe nyene novuga ngo igihe c'abavugishwa b'ibinyoma, muri kino gihe kidatandukanye cyane n'ibihe turimo nabyo birimo abavugishwa b'ibinyoma. Muri kino gihe nyene abisirayeli novuga ngo batabona imbere kandi batabona iburyo, batabona inyuma, batabona ibubafu. Muri bino bihe nyene abisirayeli bugarijwe novuga ngo bari mu tuzitizo, ubundi yavuze ngo mu tuzitizo tw'ivyuma. Muri kino gihe nyene abisirayeli bari banyotewe cyane kumva amakuru meza, kumva yuko bitaweho, kumva yuko hari ubabaye. Muri kino gihe nyene bari bakeneye guhabwa urukundo, bari bakeneye affection, bari bakeneye urukundo rudasanzwe. Muri kino gihe bari bameze nk'abana b'impfuvyi batagira umuvyeyi. Muri kino gihe hari hakenewe ko hoza umuntu ameze nk'umuvyeyi kuri zino mpfuvyi ziri mu gahinga ka Nyaganande. Muri kino gihe nyene mwumva co mwirinde twamaze kumva muri ano majambo. Hanyuma rero Imana ivugira muri Yeremiya imubwira kwandika amajambo twamaze gusoma muri rino kete. Rero Yeremiya arabandikira
abandikira amajambo meza cyane twasomye avuga ngo kuko nzi ibyiyumviro mbiyumvira ko Imana yacu nihimbazwe bene data. Turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabahaye kandi kaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo musanze mutegurirwa na Joel Mwene Mujambo Imana irambona. Hanyuma nkabafise ijambo ry'Imana ngomba ko dusangira muri uno mwanya, ariko tutarasangira iryo jambo ry'Imana nagomba tubaze dusenga Imana, twiragize Imana ibane natwe muri kino kiganiro, hanyuma tubone gusangira rino jambo numva bifise mu mutima nifuza gusangira nawe uri kurakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Dusenga Imana. Mana nyina amahoro, turagushimiye wewe udufise kw'ivyiyumviro vyiza by'amahoro bitari ivy'ivyago. Turagushimiye wowe dukunda urukundo rw'akagero, urukundo rutugabana n'abantu bodukunda. Nuhabwe ishimwe n'icubahiro ko wongeye kuduhuza n'abantu bakunzi ba bino biganiro bisanzwe bitambutsa kuri nombonesha kure yitwa Ntambura Idahita TV. Turagwaye kaze rero ngo ubane nacu, uganirize imitima yacu, umuntu wese agiye gukurikirana kino kiganiro. Mana ndakwinginze ngo umugendere, ndakwinginze ngo uvugane n'umutima wiwe, ndakwinginze ngo abacitse intege ubasubizemo intege uciye mu majambo yose agiye gutambutswa muri kino kiganiro. Ibyo twimuje kandi dusambuje dukujeho ni imigabo n'imigambi mibi y'umwasi Satani yotuma Mana umuntu yumva ijambo ryarigi wiwe hanyuma rikaca inyuma y'amatwi rikamurengana ntaryumve ntirimugirire ikimazi kandi ryari ijambo ry'iwiwe. Urakoze ibyo ugomba byose bitubeko, ngwino uganirize imitima yacu mu izina ryawe gera Kristo Yesu natubisabye, amen. Hanyuma rero reka dusome ijambo ry'Imana nkuko twamaze kubabwira ko ari ijambo ry'Imana tugomba gusangira muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Iryo jambo naryo tukaba turisoma mu gitabo c'Abavugishwa n'Imana Yeremiya, dusoma mu gice ca 29, duce dusoma duhereye ku murongo w'11 tugeze ku murongo w'13 turaba ingene havuga. Yeremiya igice ca 29 duhere ku murongo w'11 hanyuma tugeze ku murongo w'13 turaba ingene havuga. Ijambo ry'umutwe canke indanzi y'amajambo nkuko bandi bakunda kubivuga ivuga ngo icete Yeremiya yandikiye abambukanywe i Babuloni, Imana yacu nihimbazwe. Amajambo rero abonekana ku murongo w'11 avuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ni jewe Uhoraho mbivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Kandi muzonyambaza, muzoza munsenge nanje nzobumva, muzondondera kandi muzombona, nimwandondeza umutima wanyu wose. Imana yacu nihimbazwe bene data, mugira mukurikirane kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Nano majambo rero ndabazaniye tumaze gusoma muri kino cete cyangwa se muri rino kete abandi bakunda kuvuga mbere ngo ni ibaruwa. Aya majambo rero dusomye tuyakuye mu gitabo c'Uwavugishwa n'Imana Yeremiya nkuko twamaze kubibona. Uvugishwa n'Imana Yeremiya nawe akaba yari uvugishwa n'Imana avuka mu muryango w'abaherezi, ni ukuvuga abavyeyi biwe, ni ukuvuga se wiwe yari umuherezi. Yeremiya yavuka mu muryango w'abaherezi. Hanyuma kandi Yeremiya akaba yavukiye ahantu hitwa Anatoti. Aho hantu Anatoti rero Yeremiya yavuka ntihari kure y'igisagara ca Yerusalemu. Aha bigomba kuvuga yuko bashobora nko kurema isoko mu gisagara ca Yerusalemu, hama ku mugoroba bakitahira i Anatoti. Imana yacu nihimbazwe. Uyu Yeremiya rero mu bwana bwiwe niho yahamagariwe n'Imana kuba uwuvugishwa n'Imana. Imana yamutoranije ngo abe uwuvugishwa n'Imana akiri umwana, mu bwana akiri muto. Ni ukuvuga Imana yahaye umuhamagaro Yeremiya wo kuba uwuvugishwa n'Imana uhereye mu bwana bwiwe. Imana yacu nihimbazwe. Yeremiya kandi igikorwa ciwe cyo kuvugishwa n'Imana yagikoze mu gihe kimwe n'ico abavugishwa n'Imana bashaka kuri 5 bose nabo bakozemwo. Hari abavugishwa n'Imana bashaka kuri 5 dusanga muri Bibiliya bakoze igikorwa cyabo cyo kuvugishwa n'Imana
mu myaka imwe, mu kiringo kimwe, muri periode imwe niyo Yeremiya yakozemwo igikorwa ciwe cyo kuba uvugishwa n'Imana. Abo bavugishwa n'Imana nabo ni nka uvugishwa n'Imana Danieli, uvugishwa n'Imana Ezekieli, uvugishwa n'Imana Habakuki, uvugishwa n'Imana Nahumu, n'uvugishwa n'Imana Sofoni. Imana yacu nihimbazwe. Bene data musanzwe muri kumurakurikirana kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi. Aya majambo rero twasomye kuva ku no murongo w'11 gushika ku murongo w'13 nkuko twabibonye mu ndanzi y'amajambo, namwe mu majambo dusanga mwikete Yeremiya yandikiye abambukanywe, abasigaye ngo amasigarira iyo mu bambukanywe bagakugwa Yerusalemu bakajanwa i Babuloni ku ngoma y'umwami Nebukadineza. Imana yacu nihimbazwe. Uyu mwami Nebukadineza yaganza Babuloni ico gihe hariho ukuntu habaye ico bita ngo ni kinyago canke se habaye igitero. Ico gihe harabaho ibitero, igihugu kimwe kigatera ikindi gihugu, hanyuma igihugu kinesheje ico gihugu catewe kigaca gifata abantu muri ico gihugu catsinzwe kikabatwara nk'aho mengo kibagize abaja canke kibagize imbohe, kikabakura mu gihugu cabo kikaca kibajana mu gihugu cabo bakagenda kuba mu kindi gihugu. Ni ukuvuga abatsinze bagakura abatsinzwe mu gihugu cabo bakabatwara muri ca gihugu cabo nyene batsinze. Imana yacu nihimbazwe. Iki gihe rero tubona ko hari ku ngoma y'umwami Nebukadineza. Muri iki gihe nyene kandi harabayeho twovuga ngo ibinyago bikuru bikuru bitatu. Muri ibyo binyago bikuru bitatu, ikinyago ca gatatu cyangwa se deportation ya gatatu niyo bibonekanamo neza ngo Yerusalemu yasambuwe, ico mu Gifaransa avuga ngo destruction complete. Ni ukuvuga habayeho igitero ca mbere baratera Yerusalemu, Yerusalemu iratsindwa. Ico gihe hari nko mu mwaka wa 605 imbere y'ivuka rya Yesu hatsinzwe. Ni ukuvuga Abisirayeli bamwe barabatwara kunyagano, babatwara i Babuloni. Hanyuma ikindi gihe naho nyene hasubira habaho igitero kigira kabiri. Ico gihe naho ari nko mu mwaka wa 597 imbere y'ivuka rya Yesu. Ico gihe baharura imyaka basubira inyuma, niko tubona imyaka ya kera yo mw'isezerano rya kera yaharurwa. Ni ukuvuga nk'ubu turi mu mwaka wa 2001, mu mwaka uza aho kuvuga ngo tugiye mu mwaka wa 2002, ni ukuvuga mu mwaka uza haca haba mu mwaka w'2000. Ubu turi muri 2001, mu mwaka uzaza bari mu mwaka w'2000. Imana yacu nihimbazwe. Muca mumva yuko imyaka yaharurwa baharura basubira inyuma. Niko tubona imyaka yo mw'isezerano rya kera yaharurwa. Rero nko mu mwaka wa 597 haca haba ikindi kinyago, i Yerusalemu harategwa. Hanyuma n'ubundi baratwara abandi Bisirayeli benshi, barabatwara babajana kuba inyagano cyangwa se inyambukira mu gihugu cy'i Babuloni. Imana yacu nidutabara. Ico gitero nyene kibaye kigira kabiri, haraza haba n'ikindi kinyago kigira gatatu rero, ari naco rero cabayemo novuga ngo gusamburwa burundu kw'igisagara ca Yerusalemu. Imana yacu nihimbazwe. Ico naco cabaye nko mu mwaka wa 586. Imana yacu nihimbazwe bene data. Muri iki gihe nyene rero Abisirayeli cyangwa se ihanga rya Isirayeli ryari riri mu kinyago i Babuloni, barakuwe iwabo bakajanwa i Babuloni. Ngo muri iri hanga rya Isirayeli ngo hariho ukuntu hadutse muri bo nyene ngo abavugishwa b'ibinyoma, abavugishwa atari abavugishwa b'ukuri, abavugishwa badatumwe n'Imana. Hanyuma ngo abo bavugishwa rero twavuga ngo n'abavugishwa ba feke, abavugishwa batavugishijwe n'Imana, bavuga ibyo bigeneye, ibyo biyumvira, ngo bagahanurira abantu iby'Imana itabatumye, bakababwira ngo Imana yavuze ngo uku niko Uhoraho avuze ibi n'ibi. Ico gihe ngo bano bavugishwa badutse muri rihanga rya Isirayeli ryari ryaramuka mu nyagano n'abitwa ngo bakamenye, ngo hariho ukuntu bagize bakaza bavuga iby'Imana itabatumye. Hanyuma rero muri kino gihe nyine bari Babuloni, abo mu ngoma, ni ukuvuga abanyebabuloni,
ngo baca baragenda badodobereza Abisirayeli babarega ku butegetsi bwa Nebukadineza. Batwara amakuru avuga ngo mu Bisirayeli hariho abantu bariko barategura umugararizo cyangwa se ubugarariji, bariko barategura ukwiyonkora. Abisirayeli ngo bagomba kwiyonkora bagararize ubutegetsi bwa Nebukadineza. Imana yacu nidutabare. Ubutegetsi bwa Nebukadineza nabwo bwumvise yuko ngo Abisirayeli bariko barategura umugambi wo kwiyonkora kugira ngo biyonkore ku butegetsi bwa Nebukadineza. Ico gihe rero kubera ko byavugwa yuko ngo abo bavugishwa nabo bakamenyi ngo aribo bariko barosha abantu ngo biganzure, no kuvuga bagararize, bagumuke, biyonkore, bikure ku bwami bw'i Babuloni bambukanwemo ari nyagano. Ico gihe rero ngo ubutegetsi bw'i Babuloni bumaze kumva ayo makuru ngo bwaciye bwica abantu benshi muri ba Bisirayeli. Novuga ngo habayeho novuga ngo ihonyabwoko, habayeho ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwahitanye ngo Abisirayeli benshi, ngo hagwiriyemo abazwi ko bose barabavugishwa cyane ngo bakamenyi muri bano Bisirayeli. Mbere ngo ntibyahitanye abo bonyene, ngo byarahitanye n'abandi batari bake mu baherezi, mu miryango y'abaherezi yari yarambukanywe ari nyagano i Babuloni. Ngo bihitana n'abandi bantu benshi bagiye baragwa mu mporero, kuko murazi y'urupfu ruje ntiruhitana umwasi gusa n'umukunzi rurajana. Ico gihe ngo haca hicwa Abisirayeli benshi, harimwo babavugishwa, harimwo bakamenyi, harimwo abaherezi, harimwo abatware batwara imiryango, imigwi nyene kumbure novuga ngo banyecumi, bankuru y'umutumba bane. Yani no kuvuga uko ubutegetsi bwari butunganijwe muri ico gihe. Ubwo bwicanyi rero ngo bihitana abantu benshi barapfa. Mbere bivugwa ngo iyi niyo mpamvu yatumye Yeremiya mu kwandika ikete ry'iyo kino gihe yandika avuga ngo yandikiye ngo amasigarira yo mu basigaye mu bari barambukanwe bajanwa i Babuloni. Imana yacu nishimwe. Mu yandi majambo nuko twavuga ngo ikete ryiwe yaryanditse inyuma ya buno bwicanyi bwabaye hari i Babuloni bwahitanye Abisirayeli benshi, harimo babavugishwa b'ibinyoma, harimo babandi bakamenyi bagirijwe yuko bariko baragumura abantu ngo biyonkore ku ngoma y'i Babuloni. Ubwo bwicanyi rero nyuma yabwo niho Yeremiya yanditse ikete aryandikira abo bantu basigaye, amasigarira yasigaye muri abo bantu bambukanywe i Babuloni. Kuko urumva yuko naho bishe ntibaranduye Abisirayeli bose. Yego rero hari abo kumbure baguye mu muriro barapfa batari gupfa, ariko hari abasigaye. Imana yacu nihimbazwe. Uvugishwa n'Imana rero Yeremiya aca yandika iryo kete yiyadresa ku masigarira yasigaye muri ba bantu bambukanywe i Babuloni. Yandikira za mpfuvyi zasigaye muri ba bandi bicwa i Babuloni. Muca mwumva neza yuko hariho abana ba papa babo bishwe muri runo rupfu rwahitanye abantu benshi ico gihe. Urababeshewe, urabatabeshewe, urabavugishwa n'abatarabavugishwa. Abahitanye muri uru rupfu rwose muca mwumva yuko hariho abana babaye impfuvyi, hariho abagore bapfakaye. Muri ano masigarira Yeremiya ariko yandika muri nokete harimwe impfuvyi zasigaye muri ano masigarira inyuma yuko yishwe base wabo, kumbure babeshewe canke batabeshewe, boba bari muri babavugishwa b'ibinyoma. Muca mwumva yuko hariho abadamu, hariho abakenyezi nabo nyene b'abapfakazi. Igihe bavukanwa bajanwe i Babuloni ari nyagano, bagiye bajanye n'abagabo babo, ariko rino tsembatsemba buno bwicanyi bwabaye buraza buhitana abagabo babo. Muca mwumva ibihe barimwo bano bantu Yeremiya yandikiye. Abandikira ikete rero muri bino bihe barimwo
niryo rero twasomye mu mwana majambo. Bano bantu bari mu bihe bitoroshe, bano bantu bari mu bihe bigoye, bano bantu bari mu kajembe, bano bantu biyumvira ngo mbega ejo hacu hameze gute, bano bantu bariko biyumvira ngo mbega ugwahitanye abacu, urupfu rwahitanye abacu, mbega twone ruturindiriye, mbega ubuhoho twomenya gute by'ukuri ko hatariho iyindi migambi mibi, ko hatariho ibindi byiyumviro bibi dufitiwe n'abansi bacu. Twomenya gute ko burya ryatsembatsemba ryarenganye ibyo twagirijwe ko tugomba kwiyonkora ku butegetsi bw'Ababuloni. Twomenya gute ko ibyo twagirijwe ubu iyo dosiye yaheze. Ni ukuvuga abantu bari mu bihe bitoroshe, batazi neza ko kumbure hariho n'iyindi dosiye y'ubwicanyi bwoba bugamije mbere banashaka kubica n'abasigaye, kubera yuko bamaze kwambikwa iceyi, kubera ko bamaze kwitwa bamenja, kubera ko bamaze kwagirwa n'amakosa, ko hariho abantu bariko barahanura nabi, bariko barosha Abisirayeli kwiyonkora ku ngoma y'Abanyebabuloni. Imana yacu nidutabare bene data. Iki gihe kandi igihe Abisirayeli bari barambuka mu nyagana ari nyambukira ari Babuloni, ni ukuvuga ngo nubwo Yerusalemu hari harasambuwe, hagasamburwa nuvuga ngo gusamburwa burundu, nuvuga ngo gusamburwa kuba kwatumye mbere ngira ngo inzitiro z'i Yerusalemu zisamburwa ntihasigara ibuye na rimwe rigeretse ku rindi. Nubwo byari bimeze gutyo, burya hariho abantu b'inkewa, hariho abantu bakeya, sinzi mbere ngira ngo novuga ngo nk'abatanu bageze mu zabukuru batari gushobora kugenda n'amaguru ngo bajanwe inyambukira mu gihugu cy'i Babuloni. Hariho abantu rero bakeya bobo batajanwe muri bino binyago byose byari byarabaye imbere yaha. Hariho abantu bakeya basigaye Yerusalemu. Iki gihe rero Abisirayeli bari bajanwe nako i Babuloni, bamwe bagasigara Yerusalemu, abantu inkewa bakeya cyane, novuga ngo bari kurushi b'imparurwa. Iki gihe nta WhatsApp yariho, iki gihe nta Facebook yariho, iki gihe nta novuga ngo ibi bya internet nta byari bihari, ico gihe nta amatelefone yari ahari, iterambere ntiryari bwagere kuri urwo rugero rigeze ko. Ni ukuvuga uburyo bakoresha muri communication, uburyo bakoresha mu guhanahana amakuru, ngo habaho kwandika makete. Muri kino gihe rero aba Bisirayeli bakeya basigaye Yerusalemu barandikiranwa amakete aba bajanwe i Babuloni. Sinabanje kugira ubushakashatsi neza ngo ndabe mbega hari akarere kangana iki hagati ya Yerusalemu na Babuloni, mugabo nabirondera ashobora kubironka. Rero sinzi ikirere k'umucangana, ariko mugabo urumva cyari igihugu kimwe, uva mu gihugu kimwe uja mu kindi gihugu. Rero ngo barandika ikete, muca mwumva mbega iryo kete ryamara iminsi ngahe, ko atandege zari zihari, nta miduga yari ihari, kumbure hari amafarasi, hari ibitwazi, hari ingamiya, ibintu nyene nk'ivyo. Imana yacu nidutabare. Rero ngo habaho kwandika amakete. Bano Bisirayeli basigaye Yerusalemu b'inkewa ngo bandikira amakete abari i Babuloni, bakandikira imiryango yabo yajanwe i Babuloni. Nca niyumvira mbega bandika amajambo ameze gute inyuma ya bino byari byabaye, mbega babahumuriza gute, mbega babaza gute, mbega babaza bavuga ngo mbega Muyomba yarapfuye nimba ari umwana nawe yanditse, mbega ko twumvise yuko habaye ibihe bigoye, ko twumvise habayeho itsembatsemba, ko twumvise habayeho ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwahitanye Abisirayeli bagenzi bacu. Mbega naka yoba yararokotse, mbega naka yoba akiriho, mbega Senge yoba akiriho, mbega Muyomba yoba akiriho, mbega data wacu yoba akiriho. Nawe bashobora kwiyumvira amajambo baba barandikiranira yoba yaragize ivyeti, amakete, amabaruwa bano bantu bandikiranira, kuko ngo barandika hanyuma abari Babuloni nabo ayo makete bashikiriye nabo nyine bakandika, tumviriza byagenze uku nuku bakabaha amakuru.
naka yarapfuye, ino byagenze uku hadutse umugwi uvuga yuko turiko turoshwa kugira ngo twiyonkore ingoma y'abanyebabuloni, ingoma y'Abanyabukadineza. Hanyuma rero hacabo bwicanyi bwahitanye abantu benshi. Sinzi amakuru rero bahana ico gihe niko bandikiranira vyete, niko bandikanira makete. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi. Muri ayo makete rero Yeremiya nawe yandikira ikete ababisirayeli bari muri bino bihe bigoye, yandikira ikete ababisirayeli barushe baremerewe, yandikira ikete ababisirayeli bari mu gihe c'umubabaro, yandikira ikete ababisirayeli novuga bari mu bihe by'ikiganaro, yandikira ikete ababisirayeli bari i Babuloni batari mu gihugu ciwabo. Iki gihe nyine ngo bari muri kiriya kinyago, niho tubona mu majambo yanditse ari muri Zaburi 137 indirimbo baririmbye irya Zaburi 137 ivuga ngo ku nzuzi z'i Babuloni. Mugabe iyi Zaburi bayanditse inyuma bamaze kuva mu kinyago, bamaze kugaruka i Yerusalemu, bandika indirimbo baririmba bavuga ingene ngo byari bimeze igihe bari i Babuloni. Bavuga ngo amajambo akomeye ngo ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara, ngo mbere ntitwicare gusa ngo tugaturikisha tukarira, twibutse Siyoni, twibutse indirimbo twaririmba Siyoni, twibutse ingene twasenga tukiri iwacu, twibutse ingene iwacu twatanga ishimwe, twibutse ingene iwacu twatanga ibimazi byo gukenguruka, twibutse iwacu Siyoni igihe tutari bwajanwe inyagano i Babuloni, ingene twakorera Imana, twibutse ingene twari tunezerewe, twibutse ingene twari turyohewe no kuba mu gihugu cacu kavukire, twari tunezerewe no kuba mu gihugu c'amavukiro. Twibutse ico gihe ku nzuzi z'i Babuloni mu biti vyaha vyo ku nkombe z'uruzi rwaho. Ico gihe ngo twarafashe inanga ngo turazimanuka, kuko twavuga ngo mbega tworirimba gute indirimbo y'Uhoraho kandi turi mu mahanga, turi mu magogo, turi mu marushwa, tworirimba gute? Ega ntivyokunda, naho twogerageza ngo twikirize biranga, naho twoduza ijwi ngo turirimbe, kuko turi mu bihe bibi, kuko iyi sezo turimo ari sezo mbi, kuko kino gihe ari igihe kigoye, kuko turi mu gihe kidakwiye, kuko turi mu gihe kitoroshe. Ntibikunda ko turirimba, inanga zabo ngo bari barazimanitse. Niho bavuga ngo rero ngo twaraturikisha tukarira, twibutse ko hari ibihe twigeze kuba dusenga, twibutse ko hari ibihe twigeze kuba tunezerewe, twibutse ko hari ibihe twigeze kuba dushima Imana, twibutse ko hari ibihe twigeze kubaho turi mu gihugu c'amavukiro, tutari inyamukira, tutitwa impunzi, tutitwa abakapitifu, tutitwa inyambukira, tutitwa inyagano. Umuntu ari inyambukira, umuntu ari impunzi mu gihugu kitari iciwabo, uyo muntu ari amaduru adafise, hariho ibyo atarekama, ubuzima ntibuba bworoshe, ubuzima buba bugoye, ntaba yidegenja, ntaba aja hashatse hose, ashobora kurenganwa, ashobora kubwirwa nabi, ashobora gutukwa. Wa munyamahanga we, nibyo vyivyo nyene urabona. Wewe ushaka kurima nkandi, genda murimi wanyu, ugasanga umuntu aronka amatongo yo kurima, ugasanga umuntu abayeho nabi, ugasanga umuntu afisi ari mu bihe bitoroshe. Muca mwumva ibihe navyo barimo, ngo baraturikisha bakarira, bibutse Siyoni. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi. Muri ibi bihe nyene rero byo kurira, muri bino bihe nyene by'umubabaro, muri bino bihe nyene badafise umuntu yo baremesha, muri bino bihe nyene Abisirayeli bambukanwa ari nyagano, badafise kiremesha, badafise uwo baserukako, badafise uwo bashikako, muri kino gihe badafise umutabazi, muri kino gihe nyene badafise umuntu yobakura muri ibi bihe bigoye, muri kino gihe nyene wumva bari bafise abavugishwa b'ibinyoma babahanurira ibitari byo, bakababwira ngo Imana ivuze ngo ariko mugabe itavuze, bakababwira ibyo bigeneye, mbere ngo n'abantu n'ababarotera ngo bakabarotera inzozi zitari zo.
muri bino bihe nyene bari bamaze igihe bumva ubuhanuzi butari bwo. Muri kino gihe nyene novuga ngo igihe c'abavugishwa b'ibinyoma, muri kino gihe kidatandukanye cyane n'ibihe turimo nabyo birimo abavugishwa b'ibinyoma. Muri kino gihe nyene Abisirayeli novuga ngo batabona imbere kandi batabona iburyo, batabona inyuma, batabona ibubafu. Muri bino bihe nyene Abisirayeli bugarijwe novuga ngo bari mu tuzitizo, ubundi yavuze ngo mu tuzitizo tw'ivyuma. Muri kino gihe nyene Abisirayeli bari banyotewe cyane kumva amakuru meza, kumva yuko bitaweho, kumva yuko hari ubabaye. Muri kino gihe nyene bari bakeneye guhabwa urukundo, bari bakeneye affection, bari bakeneye urukundo rudasanzwe. Muri kino gihe bari bameze nk'abana b'imfuvyi batagira umuvyeyi. Muri kino gihe hari hakenewe ko hoza umuntu ameze nk'umuvyeyi kuri zino mfuvyi ziri mu gahinga ka Nyaganande. Muri kino gihe nyene mwumva co mwirinde twamaze kumva muri ano majambo. Hanyuma rero Imana ivugira muri Yeremiya imubwira kwandika amajambo twamaze gusoma muri rino kete. Rero Yeremiya abandikira amajambo meza cyane twasomye, avuga ngo kuko nzi ibyiyumviro mbiyumvirako. Imana yacu nihimbazwe bene data, ni jewe Uhoraho mbivuze ko ari ibyiyumviro by'amahoro atari iby'ibyago, kugira ngo mbahe ibyizigiro byo mu iherezo ryanyu. Imana yacu nihimbazwe. Imana ituma Yeremiya ngo nubwire abantu banje Yeremiya, babwire muri ibi bihe nyene barimo, ibi bihe babona kumengo bani ntabwa baratawe, ibi bihe nyene babona bugarijwe imbere n'inyuma, ibi bihe nyene babona yuko badafise icepfo canke ica ruguru, ibi bihe nyene babona umengo ntawe iwabo bafise yo baserukako yobavugira, ibi bihe nyene babona umengo nta mwavoka bafise. Yewe Yeremiya, wewe muvugishwa nanje, wewe muvugishwa nahagurukije mu bihe nk'ibi, nubandikire ubabwire ngo nubwo muri ibyo bihe nibyo mumaze ibihe muronka amakuru atariyo, mumaze ibihe muronka ubuhanuzi bw'ibinyoma, mumaze ibihe muronka amakuru atabaremesha, muronka amakuru abaca ivutu, mumaze iminsi mu bihe mutabona iyo muja n'iyo muva, mumaze iminsi mu bihe atarukundo mubona muhabwa. Ariko nubwo biruko, aho nyene mubona kumengo ntibishoboka, aho nyene mubona kumengo ubwanyu bwabaheranye, aho nyene mubona yuko kumengo biragoye, aho nyene mubona kumengo nta gishoboka, aho nyene niho nzabona kubabwira ngo mwebwe naho mubona kumengo ubwanyu bwaheze, mwebwe naho mubona kumengo byaheze kabaye, ariko jeho mwibanga ryanje nsanzwe nzi neza ibyiyumviro mbiyumvirako ko ari ibyiyumviro byiza by'amahoro. Mu gihe mubona umengo nta muntu akibakunda, mu gihe mubona umengo nta muntu akibababaye, mu gihe mubona umengo nta muntu abitayeho, yemwe Bisirayeli hana ryanje nzamwe no kubabwira ngo ndacabafise kw'ibyiyumviro byiza by'amahoro bitari iby'ibyago. Muri iki gihe nyene abanyu bishwe, muri iki gihe nyene inzirakarengane nazo nyene zahitanwe n'ubwicanyi bwahabaye, muri iki gihe nyene mutabona ico mwokora n'ico mworeka, muri iki gihe nyene cuzuyemo akarenganyo. Yemwe hana ryanje umva, uku niko jewe Uhoraho mvuze ngo ndazi neza mwibanga ryanje ndafise ahantu nanyegeje ivyiyumviro byiza by'amahoro, ndabafise kw'ivyiyumviro mwebwe mutari muzi. Nubwo mubona umengo sinkibiyumvira, nubwo mubona umengo sinkibitwararika, nubwo mubona umengo nta kazoza nabafitiye, nubwo mubona umengo nta kazoza mufise, nubwo mubona umengo nta muntu abafitiye kazoza keza, ariko mve ubutumwa butandukanye na bwa bundi mumaze iminsi mwumva. Yemwe mwa Bisirayeli hanga ryanje, ubutumwa butandukanye nubwo mumaze iminsi mwumva, ni ubutumwa buvuga ngo ndazi ibyiyumviro mbiyumvirako ko ari ibyiyumviro byiza by'amahoro bitari iby'ibyago.
kandi ibyo byiyumviro mbiyumvira ko ntibifise kazoza ka hafi ariko bifise kazoza ka kure, kuko ibi byiyumviro nama mbiyumvira ko ni ibyiyumviro bigamije kubaha ibyizigiro bya kazoza ka kure cyane kagera na hariya mu iherezo ryanyu, cyagihe umuntu agera mu zabukuru atagishoye, ari umutama, ari umukukuruke, atagifise ingufu zo guhangana n'ibibazo by'ubuzima, cyagihe umuntu aba ageze igihe atacishoje, atagishoboye no kwikenyeza. Ibyiyumviro mwebwe n'abafise ko naho mubona umengo muri ku kanyuma, ni ibyiyumviro bya kazoza ka kure gatuma muzorora n'ibyizigiro byo muri kiriya gihe cyo mw'iherezo ryanyu, cyagihe abantu baba badafise ibyizigiro, cyagihe abantu baba bihebuye, cyagihe abantu baba bari mwirinde ryo mu zabukuru, cyagihe ruba rugeranye ko ibyiyumviro mbiyumvira ko yemwe mw'Abisirayeli mwe ni ibyiyumviro byiza by'amahoro bitari iby'ibyago, kandi ni ibyiyumviro bizoba n'ibyizigiro byo muri kazoza ko mw'iherezo ryanyu. Imana yacu nihimbaza. Twabonye kandi havuga ngo kandi muzonyambaza, muzoza munsenge nanje nzobumva. Imana yacu nihimbazwe. Ku murongo w'13 havuga ngo muzondondera kandi muzombona nimwandondeza umutima wanyu wose. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, nano majambo rero tumaze umwanya two turavugana ko Abisirayeli babwirwa aya majambo muri bino bihe bitoroshe, babwirwa n'Imana amajambo atandukanye n'ay'ubuhanuzi bw'ibinyoma bari bamaze iminsi babwirwa. Iki gihe rero babwirwa n'amajambo, babwirwa ko Imana bafise kw'ibyiyumviro byiza. Muri iki gihe rero bibonekana ko umengo nta muntu abafise ku mugambi mwiza. Imana yacu nihimbazwe. N'iri jambo rero mwene data uri kurakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, sinzi ibihurimwo, sinzi ibihe bigoye nawe wowe uri kuracamwo, ariko wamaze kumva ibihe Abisirayeli barimwo igihe babwirwa n'amajambo batari mu gihugu c'iwabo, ari inyambukira, bari i Babuloni, kandi imbere ahubwo n'ababo baheruka kwicwa, bagize yuko bivuzwe ngo hariho umugambi ngo wo kwiyongora, wo kugumuka ngo biyongore ubwami bw'igihugu c'i Babuloni, ubwami bwari burongowe na Nebukadineza, bari bambukanwemo ari nyagano. Hanyuma mu bihe nk'ibi nyene babwirwa y'amajambo. Imana usomye mbere ahubwo mu bindi bitabo nk'iby'igifaransa canke icongereza usanga ijambo rivuga ngo ivyiyumviro, bakoresha ijambo rivuga ngo imigambi, kuko nzi imigambi ndabafitiye, kuko nzi projet ndabafitiye, kuko nzi amaplan ndabafitiye. Imana yacu nihimbazwe. Imana rero ibwira abantu b'Abisirayeli ngo umve mwebwe muri ibyo bihe nimuhumure, ndabafitiye imigambi myiza, ndacabafitiye imigambi myiza, ndacabafitiye ibyiyumviro byiza. Mwebwe mubona umengo sindiko ndakora, mwebwe mubona umengo nta gitangaza mubona mu buzima bwanyu, mwebwe mubona umengo muri akahebwe, mwebwe mubona umengo muri ntabwa, ariko burya siko biri, kuko ijoro n'umurango jewe mfise umugambi ndiko ndatunganya, mfise umugambi nateguye, mfise umugambi ndiko ndatunganya ku buzima bwanyu. Muri ico gihe nyene mubona umengo ubuzima burase, jewe mfise umugambi, kandi umugambi atari umugambi mugufi, ariko ni projet à long terme, ni umugambi muremure ku buzima bwanyu. Imana yacu nihimbazwe.
aba Bisirayeli babona umengo ubwabo buraheze, babona umengo ubuzima bwabo bwogarukira ngaho, babona umengo mbere bubwe n'amajambo Eliya yavuga ngo jewe ngo ntaco nasumvya ngo abandi bavugishwa ngo nanje ngo yisabira gupfa. Muri azo majambo Eliya yavuze yisabira gupfa aryamye munsi y'igiti c'umurotemu. Bari bageze igihe nawe wo kwisabira gupfa, bari bageze igihe babona kumengo nta kazoza bafise, babona atakintu na kimwe kiriko kiripasa, babona atakintu na kimwe kiriko kiragenda neza. Imana ibabwira ngo mugabo rero muri ivyo bihe nyene mubona kumengo nta kigenda, muri ivyo bihe nyene mubona umengo mwarabaye intabwa, karabaye byaraheze, ariko burya ndafise umugambi, kandi uyo mugambi ugeze kure. Imana yacu nishimwe, uyo mugambi ugeze kure. Mugihe mubona umengo nta mugambi mwiza ku buzima bwanyu, mugihe mubona umengo nta gitangaza ku buzima bwanyu, ariko ku rundi ruhande mu bumana bwayo, mw'ibara ry'Imana, Imana ibifise umugambi mwiza, Imana ibifise ivyiyumviro vyiza vy'amahoro. Birashoboka yuko umuntu aba mwirinde, birashoboka yuko umuntu aba mu vyago, birashoboka yuko umuntu aba mu ngorane, birashoboka yuko umuntu aba mu bukene, birashoboka yuko umuntu aba mu bushomeri, birashoboka yuko umuntu aba mu ruhamo, birashoboka yuko umuntu aba mu rupfuga akavugwa nabi, birashoboka yuko umuntu ahura n'amageragezwa menshi, hanyuma ivyo bihe vy'ibibazo arimwo bikamwibagiza umugambi w'Imana ku bugingo bwiwe, bigatuma abona umengo wewe n'intabwa, bigatuma abona kumenga Imana yaramwibagiye, bigatuma abona kumengo wewe ntaco amaze imbere y'Imana. Ariko mu bihe nk'ivyo nyene Imana yo ibifise umugambi mwiza. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo. Niba igihe kimwe n'umunyeshure ico genda niga mu mwaka w'9, hanyuma rero naragwaragurika cane, naringwaye amaso, kandi amaso afatanye n'amanere. Ugasanga buri trimestre, ni kuvuga buri mezi 3 nategeza kugenda kwa muganga ngahinduza amarori, ni kuvuga mu mwaka nahinduza amarori inshuro 3 zose. Ico gihe kandi nta mwaka washobora guhera n'abaye mu no class hajya usanga umunyeshure hari ibibazo atakoze kubera ko yaragwaye, hanyuma ugaca usanga ntibamuteranirije amanota kubera hariho ivyigwa atakoze ibibazo. Ubwo buzima rero nibwo narimbayemwo, ugasanga nyine ndagwagurika malariya buri munsi ya buri gihe, ugasanga nta mezi 2 nagwaye malariya, ingwara ngira ngo novuga ngo sinzi nyinshi. Hanyuma rero hagarigiye nkaraba mw'ishuri ngira ubuntu niga, nkaronka agahengwe nkabitora mbere nkaba n'uwa mbere muri 2 ba mbere 3 ba mbere, wowe usanga amanota ndayarose. Ariko mugabo hagarigiye numva ndemerewe n'ubwo buzima ndimo, ndimbe none ubwo by'ukuri jewe sinoba ndiko ndihatira ku mashure, kandi mu mugambi w'Imana iby'amashure bitarimo ku buzima bwanje. Ubwo koko jewe mu vy'Imana yandeguriye, mu vy'Imana yanyandikiye, muri buno buzima ndiko ndacana harimo umugambi w'uko nzokwiga amashuri, niga segonderi nkayimara, nkabona umengo ni ibintu bitabaho. Hagarigiye mbere numva nohera nyine nkaheba burundu, mbere igihe kimwe ndanahagarika kwiga, umwaka wose urahera kubera yuko byase ko niga. Mbere byanka ico genda ari ntango umwaka w'9 biranka nyene ndicara umwaka wose. Ico gihe rero ndasenga, ndibuka nsenga ndira, Mana none nibiki nkoreki, mbega ntebe kwiga jewe mu bantu wateguriye ko bazokwiga bagaheza segonderi, mbega jesi ndimwo ko mbona ndavyihatira ko nkadepansa ingufu nyinshi, nkakoresha ingufu nyinshi kugira ngo nige menye. Ugasanga ndiko ndahangana n'ingwara n'amagara make n'ubukene n'ibibazo byo gupfuvya n'ibindi. Ubwo jewe by'ukuri sindiko nihatira mu bintu mugabo we utashakamo. Ndasenga. Muri iyo minsi rero ndibuka, nubwo nabona umengo jewe nta mugambi wo kwiga ishuri wari uhari, nca ndarota inzozi, mbona ngo nahejeje amashuri ya segonderi 13, hanyuma kandi ngo mbona ngo nayahejeje mbyibushe, ngo meze neza. Ico kenda ndaronze naraheze usanga mpima ibiro 40, kandi umuntu akuze w'imyaka 20 n'iyindi. Chambona ndarose inzozi
zimbwira yuko mejeje amashuri ya segonderi mbyibushe nakize nakigwaragurika mbere ngo mbona n'amarori nayakuye Imana yacu nihimbaza nambaye amarori imyaka 8 kandi ugasanga imyaka myinshi muri iyo myaka 8 wasanga nambara amarori 3 imyamba 3 dasa mu mwaka umwe ico gihe nane ndabona yuko umengo nta byimviro vyiza by'amahoro byo kwiga ishuri ngo ndariheze byombaye ariko mugabo maze kuroca izo nzozi numva nsubijwemo imbaraga kumbure nawe ndiko ndaca muri ibi ariko hari umugambi ejo haza bizokunda nzokwiga mpeze segonderi Imana yacu nihimbaza bene data bakozi bakino kiganiro umutima w'ubugingo nahavuye mbandanya muri ubwo buzima nyine maze kumenya ko ari ibyiyumviro byiza by'amahoro Imana ifiseko maze kumenya yuko mu mugambi w'Imana nanjye ku buzima bwanjye harimo no kwiga nkazoheza ishuri rya segonderi nabandanyije niga nguma ninanata hanyuma rero burya nahejeje umwaka w'13 nakigwaragurika kwa kundi nkomeye meze neza Imana yacu nihimbazwa ariko ico gihe nahejeje amashuri ya segonderi ncambaye amarori bica birakunda ndaheza segonderi hanyuma cambandanya no kuri kaminuza mugabo nakigwaragurika meze neza mvyibushe meze kwa kundi ya foto narota muri zanzuzi ncagiye nasenga nsiguza Imana uko nabonye nari imeze niko nahejeje amashuri ya segonderi meze hanyuma ca ndabandanya muri kaminuza rero hoja niga ibintu byinshi ugasanga amanota ni menshi cyane ariko mugabo nabyo nyene nicabujije yuko mu mwaka ugira kabiri nakuye ya marori nica mbandanya ishure imyaka 4 yose namaze ata marori nambara Imana yacu nihimbazwe bene data ngomba kuvuga iki ushobora kuburi mu bihe ubona umengo nawe ntakigenda ushobora kuba uri mu bihe ubona kumenga Imana yaragutaye ariko ijambo ngufitiye muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi ni ijambo rikubwira ngo Imana iracagufitiye umugambi mwiza sinzahana Imana ibikuye umugambi wayo sinzahana Imana ihora ibika imigambi myiza ifitiye abantu kuko iyo migambi aho hantu Imana ibika imigambi myiza ifitiye abantu bayo nta mwasa hashika nta mwambuza hashika nta musuma agera ahantu Imana ibika imigambi yayo sinzi ngo ni coffre fort Imana yakoze ibikamo imigambi myiza ku bugingo bwawe ahantu ibika imigambi myiza ku bugingo bwanjye sinzi hariho ariko ikintu kimwe coco nzi nuko Imana ahantu ibika imigambi yayo myiza ku buzima bw'umuntu nta murozi ashobora kuhashika ngo ayiroge nta mukonikoni n'abapfumu bashobora kuhashika Imana imigabo n'imigambi myiza y'amahoro gufitiye iyibika ahantu mu bwigobeko bwayo nyene novuga ngo mu bwigobeko bw'isumba byose niho ibika iyo migambi kandi ico gihe nta muntu n'umwe nawe yoba muri babandi bakugwanya nimba Imana igufitiye umugambi wo gutera imbere umugambi wo gutunga umugambi wo kugira amagara meza imigambi myiza yose Imana igufiseko ahantu ibika nta n'umwe ahazi n'abadayimoni ntibagerayo na shetani nabo ntagerayo n'abasi babo ntibagerayo ibyiyumvira kwiyumvira ko ibifise mu ibanga ryayo kandi bigejeje kure kugira ngo ntibigarukire ngaha honyine ahubwo iguhe n'ibyizigiro ngo byo muri kazoza ko mu iherezo ryawe Imana yacu nihimbazwe igaca ivuga ngo rero hari isezerano shishikara unyambaze niwanyambaza niwandondera ukandondeza umutima wawe wose ndakwemereye kuzombona niwansenga nzokwitaba niwampamagara nzokumva ndi mu ijuru shishikara usenge reka kwihebura reka kwiganyira kubw'ibyo uri kuracamwo reka gucika intege reka gucika inkokora reka gusubira inyuma reka kureburura reka kubivamo reka kuva mu byizego ngo ni kubera yuko ubona umengo ntakigenda oya nawe ubona bimeze
bimeze gutyo, nawe bimeze nk'uko abisirayeli bari bameze. Hari Imana ikigufisa ku ibyiyumviro byiza by'amahoro utari iby'ibyago. Naho abantu bakwereka ko bakwanga, naho waswe n'abantu, naho uhamwa n'abantu, naho ibyo ukoze atana kimwe ubona gipasa, naho udandaza bigahomba, naho ugwaragurika cyane, naho wiga mu ishuri bikanka, naho uvugwa nabi, naho uhamwa mu muryango, nimba by'ukuri ibyo uri kuracamo byose bidafatiye ku byaha ugenderamo, nimba uri kurabicamo ataco mupfa n'Imana, wewe gusa urabe ko atakintu na kimwe mupfa n'Imana, utunganye ubugingo, wezwe, wihane ibyaha, watura ibyaha, ube mu kugororoka. Niwaba mu kugororoka, nawe uzoba ubona ko bitariko biripasa, nawe uzobona ko bitariko biragenda, umenye ngo hariho umugambi mwiza Imana igufitiye, kandi n'umugambi muremure, ntagishobora kuwuhindukiza, ntagishobora kuwudeturna, ntagishobora kuwuburizamwo. Imana yacu nihimbazwe. N'iri jambo nari numva ryagutse muri jewe. Imana iracagufise kw'ibyiyumviro byiza by'amahoro, nubwo ubona yuko bikugoye, nubwo uri mu bihe bigoye, Imana igufitiye ibyiyumviro byiza by'amahoro. Mwene data mukunzi wa kino kiganiro umutima w'ubugingo, shishikara wizere, shishikara usenga Imana, shishikara uyirondere, komeza kwizigira Imana, kuko iyi Mana ntiyagutaye, iyi Mana ntiyaguhebye. Iyi Mana igufitiye ibyiyumviro byiza by'amahoro bitari iby'ibyago, kandi ibyo nta muntu n'umwe azoshobora kubibuza gushika, ahubwo bigiye kugushikako mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kuko Imana yawe umugambi w'ibyiyumviro byiza igufitiye, umugambi mwiza wakubona kabyoza kawe iwugejeje kure, ahubwo biriko biraza, nubirorere wihanganye, kuko bigira bigende neza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi, nandi majambo ye nari mfise, tugomba dusenga Imana. Sinzi ibihurimwo bikwihebuje, biguteye kwiganyira, bituma ubona umengo ubwawe bwaheze, ntaco ucera, nawe nta cyiza kigutumbera. Sinzi ubuzima umaze n'iminsi, sinzi ibikugarije, sinzi amakuba urimo, sinzi ko ari amadeni, sinzi ko ari ubukene, sinzi ko ari ingwara, sinzi ibikwemereye, sinzi ibintu biguciye ivutu, sinzi ko ari amakuru mabi wahawe, sinzi ko ari amarezo bitaro kwa muganga avuga ngo witege gupfa ntugikira, urwaye kansere ntikira, kansere ntivugwa. Sinzi ibyaguciye inkokora, ariko umve Imana yawe, Imana ukorera, Imana wizeye, Imana ukurikira, Imana usengera nayo izanwa no kukuremesha. Muri kino kiganiro umutima w'ubugingo kubwira ngo humura mwana wanje, wewe uri muri ibyo bihe nyene, wewe uri muri iryo rinde, umve ndagufitiye surprise, ndagufitiye ibyiyumviro byiza by'amahoro bitandukanye n'ibyo byiyumviro uri kuracamo, bitandukanye n'ibyo uri kurahura nabyo. Ndagufitiye umugambi mwiza utandukanye n'iby'abana b'abantu bariko baragukorera. Imana yacu nihimbazwe. Nuko rero reka dusenga Imana. Hahirwa umuntu yumvise iri jambo akarigira rizima muri we, akaryakira, akumva ko ari musubije mu ibyizigiro, aho yasubiye inyuma, aho yihebuye, aho yiganye, akumva umengo yova mu byizerwa, agaca yihana ati Mana numbabarire, erega kubw'ibihe nari ndimo, none nari meze nk'Abisirayeli, nari naramanitse inanga yanje, sinari nkiririmba ishimwe, sinari ngisenga, harageze igihe numva umengo nobivamwo, ariko ko numvise hariho imigabo n'imigambi myiza y'amahoro mfitiye, nemeye kwihana, numbabarire, amaraso yawe mboneke ko, hanyuma bikunde nsubire mbe mu mugambi wawe mwiza ufitiye. Simave ndawurata, simave ndawuhomba. Aba bantu n'abahirwe bemera kwihana kugira ngo basubire mu mugambi w'Imana neza, ariko n'abahombe abavyumva akavuga ngo ibyo nibyo bivugira, ibyo nama nabyumvise, kubera ko iyo Mana yemeye ko nabicamo. Iyo Mana nibaho, ibyo bambwiye si byo, bantu n'abahombe, kuko uyu mugambi
biragora ko ubashikako mu gihe bavuye mu migendanire myiza iri hagati yabo n'Imana. Nabahomba ariko jewe ico nagomba kuguhanura nuko uva mu mugwi w'abahombe ukaja mu mugwi w'abahigwe, kandi Imana yacari ku ntebe y'imbabazi niwayisenga ikikugirira imbabazi gusubize mu mugwi w'abano bantu ifitiye imigabo n'imigambi myiza kandi igiye gushitsa ko vuba bidatevye. Dusenga Imana tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo c'ubutaha. Mwami Yesu ngora ku ngoma turagushimiye kubwana amajambo adasanzwe twumvise, uradufise kw'ivyiyumviro vyiza vy'amahoro atari ivy'ivyago. Turagushimiye Mana, we uganiriye n'abano bantu bawe ko naho bari mwirinde, naho bari mu vyago, naho bari mu magogo, naho bari mu marushwa, ko mugabo bafise kw'ivyiyumviro vyiza, ko ari umugambi mwiza w'amahoro atari uw'ivyago bafitiye. Ndagushimiye umuntu uremesheje, ndagushimiye abantu uvuganye nabo uciye muri kino kiganiro, ndagushimiye abantu usubiye gutera mw'ivyizigiro, ndagushimiye ndagukengurukiye. None rero shishikara ugendane nabo, shishikara ubane nabo, shishikara bashikane mu mugambi wawe mwiza bafitiye ku buzima bwabo. Urakoze ivyo ugomba bishikare kuba mu izina ryawe rya Kristo Yesu, natubisabye tuvyizeye, amen.